Mwaramutse nagize comment kuri iyi nkuru numva abatanzania bafungiwe abarundi bafungiwe muri Tanzania sinzi abataye kuvuga bo ntubavugira buhora tangwe kubivuga bo je kimwe ibi bintu ndamaze kuvuga katari gake byo muri Tanzania umengano nahereye kuri video nabonye hari video nabonye y'umwana mutoyi kera cyane kwanza umwana mutoyi yaravuye i Tanzania babakubise aho video nkunze kugacisha ko karababaje Imana bamukubise cyane mushaka kuja kwiraba kuri YouTube ko bahajyanye hano mu gishamba iyo nama nayicishije ko mu nyuma haraje ku mukubito uwundi mugabo yari yavuye i Bujumbura agiye kurira ngo i Kigali kugira ngo aje za Dubai nabo nyene ahitana yabaramuhohotera musubiza inyuma niwe yaciye avuga yuko aho yari afungiwe hari nabandi bafunzwe kandi ngo hari nabandi bafungiwe mu yandi ma prison ibintu nabivuze ko Mbo hari n'izindi incident twaza tubona aba Tanzania bariko bahohotera abarundi byose jewe ntivyancika ndabibonye nabivuga mugabo ikibazo kihari iyo uri muri prison nta bantu bamenye ivyawe so cyo kimwe no muri Dubai kameme abantu bari libre n'est-ce pas muri Dubai nubwo tuhakarira umuntu abafise telefone arashobora gutelefona ashobora kugira message ashobora kuvuga uko situation yifashe ico gihe urashobora kumenya sero uko abari Dubai bashatse ko tubimenya urashobora kumenya exactement uko situation yifashe ico ni difference ihari n'umuntu ari mu gasho utanamuzi utazi ngo avaha afungiwe iki yakoze biki kuko nico kindi nubwo abenshi barenganywa ntihabuza abandi bafashe kuri atabafite ibyangombwa kubera Tanzania hatwegereye umushako wa tante kwigira atacangombwa afise kuko ari nko muhira mugabo bakamufata mugabo antuka cyo ndavuga nta information dufise abari muri Tanzania ni bande nico gitigire naho bamwe bavuga ngo barakizi nta nico ushobora kumenya kubera no tuko turavugana hari abandi bari barafatwa kandi hari abafatwa ntibaripoting nyene kubera Tanzania ari abantu b'inkozi z'ikibi canke bashaka amafaranga so itige kigoye kumenya ariko kandi amadetaye akomeye kene kumenya ninde yafungiwe iki yagiye ryari yafungiwe hehe uwo muvugira kwande ico gihe je umenga navuze ko kumbore niba hariho diaspora canke community y'u Burundi muri Tanzania ko borondera abantu babagizi ba neza bakaza barasambira abo barundi bakaza bararaba iyama prison ari y'abantu bafunzwe ibintu nk'ivyo muga encore une fois kwera vyinshi biri informel biragoye kumenya biragoye no kubavugira ikindi mu Burundi ikibonekeza nuko abantu benshi abatari bake kuri Dubai bahohoterwa en principe n'abarundi canke bibwa canke bahendwa n'abarundi bene wabo ico gihe urashobora kuvuga uti reka nkebure abarundi bene wacu boye kwiba boye kubesha abandi bene wanyu ico gihe biroroshe n'abarundi ari kubwira abarundi bene wacu ico gihe it makes sense muga kuja ngaha ngo reka nsembere ngo polisi Tanzania yibwirize biragoye polisi Tanzania nabwira ikiranyumviriza polisi Tanzania nawe babikora mfete ntabwo bari commande vuye hejuru n'ibintu nyene bajya abantu bo mu buhahajya ahantu haca abarundi benshi babonamwe amasumiro ahandi bashobora kwitwaza ko abantu barenze ku mategeko ya immigration ya Tanzania kuko navuze abo bantu kumbura harimo abantu bagiye atavyangombwa bafise so abo bantu nivyoroshe ko uba ugira n'icyo uvuze kubera nyene izo information utaba ufise zitazi ko zira filtra zija hanze kuri ka Dubai nk'akarorero abantu benshi nibo banyandikira okay ntabwo ari jewe ntora telefone ngo ndondeze abantu cyangwa ngo mbaze polisi yaho abantu banyandikira je situation yifashe kunuku murumva ko namye nsoma none umuntu ari muri polisi muri Tanzania yo kwandikira nkande abikuye hehe nta mwazo kwandika bafise so ivyaho ntitubimenya mbere wanashaka n'impunzi zo muri Tanzania bageze kuvuga ngo ntacyo tubavuga ko mugabo hani nuko nabo nyene nta information zasohoka zifiltra ziva hanze sinzi ko problem ya communication canke ikindi mugabo nanye nta information wazozumva gusa mu nyamakuru bimwe ngo iyi polisi cyabakankamiye ibintu nk'ivyo so nico nashaka kuvuga mu vy'ukuri bari muri situation novuga ya kangaratete kubera situation yabo itandukanye na situation bari Dubai kubera ko kuntu badafise liberté badafise accès ya kuri communication kandi no kubafasha vyogora ku coordona ariko leta irabishoboye irashobora kuvugana na leta ya Tanzania bagashira
so sinanywa amazi bagashiraho ibihano ku bapolisi barenga amategeko komusa bakubaheza abantu bacu hanyuma ambasade canke consul akazara kwirikirana amakaya y'abarundi udafise ikibazo agasaba ko bamurekura ufise ikibazo akaraba ko bomuregereza nane agataha. Jewe nico nshaka kuvuga mu gihe musumiza.